vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Komine Kayanza. What the f? Na Gitega. Na Ruyigi. Umugore wawe arafise umwana, yaravyaye umwana, waramuteye inda aravyara umwana. Hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye inda yawe? Hagati ya mama wanje wayitwaye n'umukobwa, umugore wanje ndafise umwana umwe. Ikibazo ca mbere rero kirakunaniye. Nkubu uri umuhungu canke uri umugabo ukaba ufise umugore ukamutwaza inda akavyara umwana, hagati ya mama wawe n'uwo mugore wawe ninde yoba yaratwaye inda yawe? Papa. Hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yoba yaratwaye inda yawe? Hagati ya mama Ninde noma narateye inda? Yoba yaratwaye inda yiwanje. No yumva n'umugore wanje ko niwe tuba twarahuye. Hello bakunzi ba Roy TV ndabaramukije nizera ko bumeze neza aho bari mu Burundi cyangwa mu bihugu byo hanze kuri micro kumwe na Benishu kuri kamera ni Alfred turi muri shoot quiz abantu mukunda gutwenga ntimuje kure mugume hafi tujye show witwande nitwa Niyongere Eric bantazira mutima. Niyongere Eric mutima uragira comedy nawe konzi mutima ari umukomedi Aya gusa kugira iryo zina barinyite kubera nyene nkunda nyene kuzandatera inkuru abantu bagatwenga. I don't know. bizoza nawe uzokwisanga wabaye umukomedi. Turavyizeye. Urizere mu bibazo nza kukubaza kuza kubitora. Turagerageza nta ngorane. Ikibazo ca mbere kivuga uku umugore wawe na mama wawe ninde yatwaye inda yawe? Umugore wanje na mama wanje. Mama wanje. Ikibazo ca kabiri naco vuga amakomine atatu yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Inzuzi? Subiramo ikibazo twumve. Vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Komine Ukirasazi, komine Muramvya na Mabarazi. Ikibazo ca kabiri rero kirakunaniye nta kundi wihangana. Nde? Nkunziza Fabrice. Nkunziza Fabrice witeguye mu bibazo nza kukubaza? Ikibazo ca mbere kivuga uku mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye inda yawe? Mawe. Urushira? Sipoza ko ufise umugore akaba afise n'umwana. Inda yiwawe yatwaye nde? Hagati ya mama wawe n'uwo mugore wawe? Yatwaye mawe. Ikibazo ca mbere aragitoye. Ikibazo ca kabiri rero naco vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Ntaco nze kwera. Nta kundi ikibazo ca kabiri kirakunaniye wihangane. Sinawe kwitande? Je banyita Niyongabire Patience. Nawe bakwitande? Kezimana Divine.
Kazimana Divine muriteguye mu bibazo nza kubabaza. Yego nangora. Ikibazo ca mbere kivuga uku nk'ubu wewe urafise umwana urafise n'umugore hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye inda yawe? Mama. Ikibazo ca kabiri naco vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Komine Kayanza. What the f? Na Gitega. Na Ruyigi. Engezaho. Ikibazo ca kabiri rero kirabananiye nta kundi mufasha nawe. Wari sinari naco. Vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Yitirana n'inzuzi ziyacamwo. Ico kibazo kweri kirangoye. Ikibazo ca kabiri rero kirabananiye nta kundi mwihangane. Amazina yawe kwitande? Niyonzima Claude. Niyonzima Claude witeguye mu bibazo nza kukubaza? Ndavyiteguriye cyane. Ikibazo ca mbere kivuga uku umugore wawe afise abana hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye inda yawe? Uwatwaye inda yanje ni mama wanje. Ikibazo ca kabiri naco vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Noba mbeshe kabisa. Nta kundi ikibazo kirakunaniye. Kwitande? Nitwa Bayivugire Claude. Bayivugire Claude uriteguye mu kibazo nza kukubaza? Yego ntangora. Ikibazo ca mbere rero kivuga uku umugore wawe arafise umwana yaravyaye umwana waramuteye inda aravyara umwana hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye inda yawe? Hagati ya mama wanje Yatwaye n'umukobwa. Umugore wanje ndafise umwana umwe. Ikibazo ca mbere rero kirakunaniye. Ikibazo ca kabiri naco vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. N'inzuzi ziyacamwo. Inziyo nzi ni Gwihinda ntuze. Nirya ntuzacohoha. Yindi? Oya nta yindi no banzi nukuri. Ibibazo byose rero birakunaniye nta kundi wihangane. Amazina yawe kwitande? Nitwa Ndayishimiye Murisho Hassan. Misho Hassan? Murisho Hassan. Uriteguye mu kibazo nza kukubaza? Ndi tayari nta kibazo. Ikibazo ca mbere kivuga uku nk'ubu urafise umugore mwaravyaranye umwana ufise umwana waramuteye inda aravyara umwana hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye inda yawe? Umugore wanje. Ikibazo ca mbere rero kirakunaniye. Ikibazo ca kabiri naco vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Amakomine ndibaza ico gishobora kunanira vraiment. En fait genda umukinyi w'umupira ivyo bimbajije birananira cyane. Ngo n'umukinyi w'umupira ibibazo biramunaniye byose aje amazina y'abakinyi ntaginda ashoboye nta kundi wihangane. I don't know. Zina kwitande? Bofisi Florie. Bofisi Florie zina rindi? Rindi. Bofisi Florie? Uriteguye mu kibazo nza kukubaza? Yego. Nk'ubu ufise umugore ukaba waramuteye inda mwaravyaranye umwana hagati ya mama wawe n'umugore wawe
Ninde yatwaye Indayawe? mama wanje. Ikibazo ca mbere aragitoye. Ikibazo ca kabiri naco vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Subira mu gatoya. Vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Oyaye. Nakunda amahirwe araguciza. I don't know. Ukwitande? Bizimana Tiena. Bizimana Tiene. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku nk'ubu uri umuhungu canke umugabo, umugore wawe ukamutera inda akavyara umwana, hagati ya mama wawe n'uwo mugore wawe, ninde yoba yaratwaye inda yawe? Mama. Ikibazo ca mbere rero Ni subiramo sinacyumvise neza. ikibazo ca mbere kivuga uku nk'ubu uri umuhungu canke uri umugabo, ukaba ufise umugore ukamutwaza inda akavyara umwana, hagati ya mama wawe n'uwo mugore wawe ninde yoba yaratwaye inda yawe? Ni papa. Ikibazo ca mbere rero kiramunaniye. Ikibazo ca kabiri twize kuza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Ese nembera kwe ntacyo nzi. Ibibazo byose birakurana nta kundi wihangana. Amazina yawe witwa nde? Amazina yanjye yitwa Uwasekeni. Uwasekeri? Uwasekeni. Uwasekeni uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Ntaribi. Ikibazo ca mbere kivuga uku nk'ubu ufise umugore ukamutera inda akavyara umwana, hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yoba yaratwaye inda yawe? Hagati ya mama Ninde noma narateye inda? Yoba yaratwaye inda yiwanje. No yumva n'umugore wanje ko niwe tuba twarahuye. Ikibazo ca mbere kiramunaniye. Ikibazo ca kabiri naco vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Amakomine sha api. Ibibazo byose rero birakunaniye nta kundi Ken wihangana. Amazina yawe kwitande? Bisaxe. Inde? Bisaxe. Bruce Axel. Yeah. Uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Ego. Ikibazo ca mbere kivuga uku nk'ubu ufise umugore ukaba waramuteye inda akaba afise umwana, hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yoba yaratwaye inda yiwawe? Umugore wanje. Ikibazo ca mbere kiramunaniye. Twizere ko ca kabiri naco aza kugitora. Ikibazo ca kabiri naco kivuga uku vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Oui. Vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. N'inzuzi yacamwo. Inzuzi ziyacamwo. Amakomine. Aya. Ibibazo byose birakunaniye nta kundi wihangana. Sasha Jemima uriteguye mu tubazo nza kukubaza? Yego. Ikibazo ca mbere kivuga uku nk'ubu uri umuhungu canke umugabo ukaba ufise umugore ukaba waramuteye inda akavyara umwana, hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yoba yaratwaye inda yiwawe? Ni mama wanje. Ikibazo ca mbere uragitoye. Ica kabiri naco vuga amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwo. Inzuzi ziyacamwo.
Club du Lac Tanganyika igera muri Tanganyika hariyo Choha Rusizi rafise hotel na Lokozazo rafise izina ryayo rero birana n'izina. Ikibazo ca kabiri kirakunaniye nta kundi wihangane. Bakuzi ba Roy TV mwakoze kudukurikira mwabonye ingene shoot kizagira agenda aho ibibazo vyari bibiri. Ikibazo ca mbere cavuga uku uri umugabo canke uri umuhungu ukaba ufise umugore waramuteye inda afise umwana hagati ya mama wawe n'umugore wawe ninde yatwaye Indayawe bari kwishura rero ko ari mama wawe. Ikibazo ca kabiri naco cavuga uku bavuge amakomine yitiranwa n'inzuzi ziyacamwe bari kwishura rero Mpanda Kayokwe Mutimbuzi hamwe na Kanyosha. Telegram subscribe mugire subscribe mande mukurikirana ibiganiro vya Roy TV amakuru mashasha yize au revoir.